twamaze kumva ijambo ry'igiciro kandi ndizera buri jambo ryose iryo dusoma canke iryo twasomye ibyo misi yose byaba bifise ico bishaka kutubwira kandi dushobora kwibuka ingene ibyo byamerera abantu b'Imana mu bihe bya kera gushitsa mu gihe cacu ibintu byinshi ntibyahindutse. Twasomye muri Roma 8:18. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire. Niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa. Kandi hamwe n'ivyo tubona kandi tumenya yuko Paulo nawe yategerejwe guca mu mibabaro imwimwe. Siwe gusa ahubwo nabo bandi bemera bakemera ubutumwa mu gihe ciwe. Birashoboka ko bahura n'ivyahuye n'umwami wacu Yesu Kristo byategerezwa kumera nk'uko. Haravugwa hano iyo dusoma ku murongo wa 17 mu Roma 8:17 ngo ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Amen. Aho rero bakundwa, ntitubabazwa twe twenyene ahubwo tubazanwa nawe igihe twacitse abana biwe. Aho rero ikindi naco nuko tugira umugabane mu bwiza bwiwe. Nico gituma tudakwiye kuburagizwa n'ibintu bimwe bimwe bidushikira. Ibyo ntibikwiye ko ibyo bidutangaza. Abatubanzirije bose, abato n'abakuru, abagize ukwizera bose bagahitamwo umwami, bategereje guca mu nzira y'umubabaro. Naribwiye nti natwe ibyo ntituzobiziganirizwa. Ibyo ntituzobiziganirizwa. Kumbure umwe bizogenda mu buryo ubundi bigende mu bundi buryo. Ariko nubwo biri uko, dushira ibyizigiro byacu mu Mana nzima, kandi ntiducika intege mu gihe, ariko tuzoshishikara nk'uko ijambo bitubwira. Hanyuma byangumye ku mutima byeje ku mugoroba igihe Mwene Data Frank yavuga ijambo ry'igiciro, akavuga ngo biciye kuri iryo yaremye n'ibihe by'isi. Ego ni mu gice ca mbere co mu Baheburayo bice biza mu vyumviro Abaheburayo rimwe ngo kera Imana yabaririye basokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Umurongo wa 3, uwo kuko ari gukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kameremere kayo, kandi ashigikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe. Ahereje gushiraho umwuhagiro w'ibyaha, abyagira iburyo bw'icubahiro c'ubwami bwo mw'ijuru, amaze kuba uhambaye kurusha abamarayika, nk'uko izina yarazwe rirengeye ayabo. Nibyo, aho rero turashobora kuvuga yuko mw'iryo zina gusa niho hari ugucungura. Mw'iryo zina agakiza twaragahawe,
Il a le pouvoir kandi afise ububasha mu ijuru no ku isi, kandi ashigikiza ibintu byose n'ijambo ryiwe ry'ubushobozi, kandi byose bitegerezwa gusohoza nk'uko akanwa kiwe kera kabivuze. Ibintu byose byavuzwe imbere y'igihe nawe bitegerezwa gusohoza mu minsi igihe ari ku isi gushika no mu minsi yacu, kuko iyo bahanditse muri Zaburi 2:7 ngo uri umwana wanje uyu munsi ndakubyaye. Aho rero turabizi yuko ibyo byarasohoje kuko akanwa k'Imana kari kabivuze. Hariho n'ibindi bintu byinshi, kandi ku ruhande rwacu haravugwa ngo nzomubera se nanje azombera umwana. Samueli wa 2:14. Hariho imirongo myinshi ya Bibiliya yasohoje, kandi bene data bashiki banje byose bitegereza gusohoza no mu minsi yacu. Ndashaka kuvuga natwe turindiriye kandi tuzoshishikara, kuko turazi ikizoshika. Izamugwa ntiriraba, ariko iyo baryarabaye ntitwaba dukeneye kurindira, ariko turarindiriye tubihahamiye. Nibyo turabirindiriye tubihahamiye, kandi ibyaremwe byose birindiriye ku gucungurwa nk'uko twabisomye mu Baroma 8. Bene data n'abashiki banje, ibyo iyo byari byarashitse ntitwoba tugifise ibyizigiro, ariko turabirindiriye. Kandi igihe kiraje, isaha iraje, atari igihe tubishakiye, atari mu gihe cyacu, ariko mu gihe cyayo. Byose byasoje mu gihe cyayo, kandi byose bitegereza gusoza mu gihe cyayo. Ibyo rero dutegereza kubishima uko. Ari mu Baheburayo 1:6 haravugwa ngo kandi ayizokongera kuzana imfura yayo mu isi iti abamarayika b'Imana bose bamusenge. Amen. De plus, il dit des anges, kandi iby'abamarayika yarabivuze iti ihindura abamarayika bayo imiyaga, abasabyi bayo ibahindura imbeya z'umuriro. Ariko iby'umwana wayo yabivuze iti ingoma yawe Mana ihangamye ibe bidashira, icumu ry'ubugabe bwawe ni icumu ry'uganza atunganye. Amen. Umurongo w'icenda. Wakunze kugororoka wanka ubugarariji, nico catumye Imana niyo Mana yawe ikorobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe. Umurongo w'icumi. Kandi iti ni wewe mbere na mbere uhoraho washizeho itanguriro y'isi, kandi amajuru ni igikorwa c'intoke zawe. Ivyo bizoshira, ariko weho uzokwamaho. Ivyo byose bizosaza nk'impuzu. Nibyo mbega ibisi gitangaza. Aho rero ibintu byose birahinduka, ariko hariho umwe adahinduka, ni umwami wacu. Aguma arico yarari, ku ntango yarari, niwe ntango, niwe herezo, ni wa mbere ni wa nyuma. Ni amajambo y'igiciro cyane iyo tuyasoma hano. Umurongo wa 11, ibyo bizoshira, ariko weho uzokwamaho. Ibyo byose bizosaza nk'impuzu. Umurongo wa 12, kandi uzobizinga nk'umutamana, uzobizinga bizohinduka, ariko wowe uguma uri wa wundi, kandi imyaka yawe ntizoshira. Mbega ibyo si ibintu by'igitangaza. Aya n'amajambo y'ubwiza bene data n'abashiki banje. Ariko niyumviriye bene data n'abashiki banje, nimba duhagaze mu kwizera twifatanije nawe, natwe tuzoba turi ngaho turi kumwe nawe ibihe byose. Amen. Ico nico c'ubwiza muri ibi bintu byose. Ibintu byose bizorengana, ibintu byose byagize intango bifise n'iherezo, ariko abamwizera, mbega umwami wacu abavuga kwiki ngo bazobaho nubwo bopfa. Yohana 11:25. Mbega si iby'ubwiza.
kandi turashima kandi turanezerewe cyane. umurongo wa 12 agace ka 2 mu Heburayo ba mbere ngo ariko weho uruko wamye imyaka yo kubaho kwawe ntizoshira. Amen. Bene tarashiki banje ukuntu guhumurizwa ko bwiza. Mbega ntidukwiye kuza ku Mana nk'iyi, mbega ntidukwiye kuza abantu barashobora kubicokora. Ibi bishobora gusa nka mbenga biratwengeje nkuko mu iyo minsi ya kera nako bimeze mu minsi yacu. hariya mu minsi ya kera baravyanse, n'ubu baravyanga. Beza n'abashiki banje turanezerwa ko yaduhamagaye, ko yatwemeye yuko twacitse ubutunzi bwiwe mu bihe kandi no mu bihe bidashira. Nico gituma dushobora kugira ukundi tubigenza, ntidushobora kwibuza kushira hejuru izina ryiwe, tukamushimira tukamuhimbaza. Hanyuma indi mirongo mike yo mu butumwa bwiza bwa Mariko nayo yabayihambaye kuri jewe hano muri mu gice cya 12. Abanyabwenge b'ivyanditswe baje kuganira n'umwami. Ndasoma mereye ku murongo wa 28, Mariko 12:28. Haza umwe mu banyabwenge b'ivyanditswe yumva babazanya, amenye ko abishuye neza, aramubaza ishuye neza abasadukayo, aramubaza ati ibwirizwa ry'imbere muri yo yose niri? Yesu aramwishura ati iry'imbere niri ngo ni mwumve yemwe Bisirayeli, Uhoraho Imana yacu niwe Uhoraho wenyine. Umurongo wa 30, kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Umurongo wa 31 rya kabiri ngiri, mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda, nta rindi bwirizwa risumbayo. Mbega ikisi kintu c'ubwiza. Bene tanashiki banje uwo mwami nyene agumaho. Aya majambo nyene yabwiye abantu mw'iyi minsi yagumanye agaciro kayo gushika no mu misi yacu. Ndiyumvira yuko Mwene Data Branham yakunze kuvuga mbe muramukunda. Mbega muramukunda? Nivyo misi yose yakunda kubaza abantu. Nivyo umwami Yesu avuga hano. Umurongo wa 29, Mariko 12. Israeli, Bisirayeli, Uhoraho Imana yacu niwe Uhoraho wenyene. Umurongo wa 30, kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Ndiyumvira yuko ibi ntivyategetswe Abisirayeli gusa, ariko ndiyumvira ko iri jambo naryo ni nyamukuru kuri twebwe. Tumukunde kuko niwe yabanje kudukunda. Yadukunze ubwa mbere, ariko rero mu nyuma twumvise ngo ngiri rero ibwirizwa rya kabiri. Imana iduhe uko guhinduka ku buryo tudatanga amajambo gusa, ariko tugashobora gukunda mu bikorwa nk'uko yakunze. Ntiyavuga byinshi, yarakunda abantu mu bikorwa. Yaragiye atanga ubugingo bwiwe arishikana n'ivyo. Mu by'ukuri yagaragaje urukundo arico. Natwe bakundwa, reka duhagarare nk'uko tumera uko imbere y'umwami kugira ngo tumukorere mu buryo bugororotse. Imana ibandanye kudufasha. Niryo sengesho ryanje. Amen. Je vais être bref. Nza kuvuga mu ncamake. Twumvise ibintu byinshi. Nta gikorwa na kimwe c'Imana muri ico Imana itutuvugishamo. Ikoresha ijambo kugira ngo itubwire, kandi irabona, iraba ukuntu tugitwarako. Birashoboka ko tuba abanyabwenge cyane kugira ngo
tunyegeze que nous ressentons ibyo twiyumvamwo les uns aux autres. twiyumvanamwo bamwe ku bandi iyo twumviriza ijambo cyangwa ibintu biba muri twebwe, ariko Et il y a un hariho umwe qui sonde les cœurs, we asesa imitima imbere muri twebwe, nous observe exactement atwitegereza neza neza et qui veut nous aider kandi ashaka kudufasha à le croire. ngo tumwizere mu buryo bwuzuye. Aujourd'hui, la question n'est pas uyu munsi de savoir qui ikibazo si icyo kubaza ngo ninde yizera Imana, ikibazo ni icyo kumenya croit ce que Dieu. ninde yizera ibyo Imana yavuze. Amen. Dans l'épître de Jacques, il est dit muri Yakobo haranditse igice cya 2:19 ngo wizera ko Imana ari imwe ngo ugira neza, mais le démon ngo ariko n'abadayimoni nabo barabyemera bagahinda agashitsi, mais les démons ariko abadayimoni aussi le croient et ils tremblent. ngo nabo barabyemera mu Gifaransa ngo barabyizera Le mot bagahinda agashitsi. foi ne veut encore rien ijambo rero wica nk'imvugo ngo kwizera ntacyo bisiguye mu gihe iyo mvugo bidashobora gucika ibintu by'ukuri bifatika mu buzima bwawe no mu buzima bwanje, n'a pas été nimba rempli de vie divine. bitujujwe ubuzima bw'Imana biciye kuri mwe mu w'Imana. Je Amen. ne crois pas aujourd'hui. Ninde uyu munsi atizera? Il n'y a que peu de gens qui ne croient pas. hariho abantu bake gusa batizera, ariko hari ikintu basi bizera nubwo atari icyo Imana yavuze. Pour nous, Kuri twebwe il s'agit principalement bijanye na cyane cyane kuba dukora distinction itandukaniro en ces derniers jours nk'iyi minsi ya nyuma entre le discours hagati de Dieu y'imvugo y'Imana et ce que les hommes ont dit n'ibyo abantu bavuze bigishije et transmis. kandi bagatanga. Et c'est le dernier combat. Iyo rero niyo ntambara ya nyuma, Le combat intambara entre la lumière, hagati y'umuco n'umwijima, entre la vérité, hagati y'ukuri n'ikinyoma, entre les traditions hagati y'imigenzo et entre ce que hamwe n'ivyo Imana yavuze révélé. igahishura. Amen. Et comme c'est le dernier combat, ko ari intambara ya nyuma, il se peut qu'il soit un peu chaud birashoboka ko ishushe cyane kuko de tout. Il s'agit bijanye na byose, kuko bijanye ni umugeni, ishengero mugeni ry'umwami wacu. dans la première épître de Mu Jean, cete ca mbere ca Yohana igice ca kabiri dore ku murongo wa 12 haranditse Yohana wa mbere icete ca mbere ca Yohana kabiri umurongo wa 12 ngo ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabihariwe ku bw'izina nous ryiwe. avons déjà remarqué ce matin Muri kino gitondo de la parole d'introduction twihweje mu ijambo ryatanguje no mu byabadanije ko mu maso y'Imana ugucungura est une œuvre ni igikorwa cyaheze cyaherahejwe cyasohoje, kandi turi igikorwa cy'Imana entendue. n'ibyo nabyo twabyumvise. Il n'est pas correct, Si byiza croyant, ko abizera bamara ubuzima bwabo bwose baguma bahangayitse ku kibazo kimwe encore et encore. n'ubundi buryo bubandanya bakabana bavuga ngo mwami ngo mbabarira. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hari ikintu kitagenda neza, nibyo Nous devons nous présenter dutegerezwa kuza imbere y'umwami duciye bugufi, kandi qui est vrai dans son cœur. umuntu w'umunyakuri mu mutima wiwe aza imbere y'umwami apfukamye, ntaza yadugije agatuntu, Celui kuko Imana ni yera. Ushaka kumwegera, qui veut s'approcher de kandi lui, ninde ashaka kumwegera, lui ninde parler. ashaka kumuvugisha. Mais quand croirons-nous ce que Dieu Ariko a dit? ni ryari tuzizera iby'Imana ivuga mu ijambo ryayo, kuko iravuga ngo naragucunguye, Je t'appelle par ngo ndaguhamagara mu izina ryawe uri uwanje. Yesaya 43 umurongo wa mbere. Yarababariye,
ego yarahongeye ibyaha, yaduhaye ubugingo budashira. Mbega ni gushika ryari rero tugiye kuguma dukekeranya urwo rubuto rw'Imana rw'imigisha canke rw'amahigwe yacu ngo tugume tubisaba nk'aho Imana igifise ikintu co gukora yamaze gukora kuva kera? Mu by'ukuri yamaze kubikora kera. Kumbure muriyumvira muri mwebwe ngo kubera ikirone tutabibona nk'ibifatika mu buzima bwacu nyene, ni kubera yuko twiyumvira yuko Imana itegeza kandi kubikora. Ni kubera ni kubw'iyo mpamvu, niyo mpamvu tutabona igikorwa carangiye caheraherejwe muri twebwe ubwacu. Uyu muhingamo numvirije ijambo ribanza, ndaryumvirije agace riva mu Baroma 8, byari bijanye no kugaragazwa kw'abana b'Imana no guhindurwa kw'imibiri yacu. Igihari nuko tureka hagapfa ubuzima bw'Imana mu bugingo bwacu, kubera yuko tuguma duhangayitse turaba umubiri, nubwo tuzi neza yuko twese dutegerezwa kurindira twihanganye gushikaho isaha yo gucurwa kw'imibiri yacu ishika. Hanyuma iyo ushaje naje ndavyibona ko urababara hano n'ahandi, ibintu ntiba bikimeze nk'uko byari biri bwa mbere, ugatangura kugwana n'Imana ukavuga ngo Mwami wavuze ibi n'ibindi. Imana yavuze ibintu byinshi muri ibyo, ngo akavuga ngo nzo guheka gushika mu busaza bwawe, gushika mu butama bwawe ufise n'imvi. Bikwiye rero kuca bugufi ukubaha abantu bakuze. Imana ntiyadusezanije ubuto buhoraho mw'uno mubiri, ariko igihe tuzohindurwa rimwe rero tugira imihangayiko myinshi, umwe afise ibi uwundi afise ibi, eraba ubu rero tukinjira Imana n'ijambo ryayo tukabyinjiza mu gukikanya kwacu guteye ikigongwe, aho tuba twaguye. Ni here hasigara ijambo ukwizera canke intsinzi yanesheje isi muri Yohana 1:5-4. Ahubwo ni ukutizera no gukekeranya nibyo bidukwegera hasi, hanyuma bikaduteza ibibazo bikomeye. Ukwizera gushobora gutambagira, ariko ukutizera turemera kukadukwegera hasi. Yohana 1:2 ndabandikira bana bato kuko ibyaha byanyu mwabihariwe ku bw'izina ryanyu. Umurongo wa 13 ndabandikiye base kuko mwamenye uwahereye ubwa mbere na mbere. Ndabandikiye misore kuko mwanesheje wa mubi. Narabandikiye bana bato kuko muzi data wa twese. Umurongo wa 14 narabandikiye base kuko muzi uwahereye ubwa mbere na mbere. Narabandikiye misore kuko mufise inkomezi, kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe, canke ngo ribandanya kuba muri mwebwe, kandi mwanesheje wa mubi. Amen. Intumwa zirongowe na mpwemu w'Imana bagira igihagararo ciza mu gutanga. Barahumurizwa
kandi baramenya no kugira ibyo kunegura canke kwihanikiriza ukwihanikiriza hamwe no gushima byagenda bijana. Ni nako bimeze mu gihe cyacu. Imana irihanikiriza wewe na jewe ibintu bitayinezereza, ariko irafise no kudutera intege ku bwacu. Mbega mwovuga iki iyo urwete turungikiwe, hanyuma hakaba hari abakiri bato hano bakavuga ngo mwanishije wa mubi, mwoca muva ngaha mukomeye mukavuga ati mwami ndagushimira kuba unteye iyo ntege. Ariko nimba mubandanya kwiyumvira yuko ngo umubi ngo nta namwe gakibarindiririye, ngo nta namwe muzosubira guhurira ngo ku nzira yose y'ubuzima, aho rero muriko muribesha. Ni intambara, muri iyo niyo twashizwemwo, kandi ni ku iherezo gusa y'urugendo rwacu niho tuzotwara intsinzi, kandi aho bigwa igitsibo nk'abanesheje, nk'abasohotse banesheje ku bwa Golgota. Amen. Mirongo ya nyuma yo muri Yohana wa mbere 2 ikivuga umurongo wa 28 hacavugwa ngo nanone bana bato mugume muri we kugira ngo niyahishurwa tuze dushire ubwoba, ntiduteteregwe imbere yiwe hazozira. Iri naryo ni ijambo rikomeye, rivuga kugaruka k'umwami, kandi ko tudakwiye gusubira inyuma mw'isoni igihe umwami azogaruka, ariko tukategerezwa kugira umunezero wo kumusanganira vuba, tugashobora gusemerera biva mu bwira bw'umutima ati ingo vuba mwami Yesu. Ntibibe byanditse gusa, ahubwo bibe kuri twebwe nk'uko Mwene Data Ewald abivuga mu butumwa bw'inkukuma ngo icyari kibandanya kubabaza utuntu utukiri duto kugira ngo byigishwe kuja hanze, haba hasigaye ikintu gusa kibabaza gusa, icyari kibabaza. Akavuga ngo Imana yakoze ibyo kugira ngo utwo duto ntitubandanye kumenyera icyari cyano ku isi, kuko si nyoni zo kubohera hano ku isi, ariko twagenewe kugurukira hejuru mu birere byo hejuru. Imana nayo kuri twebwe itumye haba ibintu bidukikije bitubabaza. Hakaba hariho amahwa hano n'ahandi, none icyo bitwaye byose ibyo biba bisiguye ngo umva mwana wanje ngira nshike. Niba mumerewe neza hano kwese, ahubwo shaka kubatwara mu bwiza bwanje. Kandi misi yose bari byiza kuririmba ngo mpomora ku isi, komeza ukwizera kwanje. Ariko ibyo bigenzuwe bikarabwa n'Imana, ntiduba tuhomowe, tuba twaririmbye gusa, tukaba twicaye ngaho nk'inkoko, ariko akaba ari amajambo gusa. Ariko bwihuse bukwi na bukwi tukaza kubona ko umwami we agambiriye ibintu by'urukundo ku bwacu gusa. Mbega mwiyumvire ko yoreka akaba ikintu kanaka cyo konona ubugingo bwacu? Ntibishoboka. Ireka hakaba ibintu gusa, ibintu bizotuma duhomoka kuri twebwe ubwacu, duhomoka ku bantu, duhomoka ku isi, duhomoka ku bintu byose ducamwo bidukikije, kugira ngo indirimbo yacu ibe yuzuyemwo ubuzima ngo mpomora ku isi. Igihe tuzoduhomowe,
nous ne nous plaindrons aho rero ntidusubira kwidodomba ariko tuzoshimira Imana kuko igihugu cacu kiri hariya hejuru. Ce n'est pas seulement un cantique si indirimbo gusa d'un auteur de cantique, y'umwanditsi w'indirimbo ahubwo n'intahe rimwe ijambo ry'Imana kuko hano ntidufise igisagara gihoraho ariko turondera ikizoza. Abaheburayo 13:14 muri uwo mwanya nyene umuntu asomye imirongo itangurira ya Antikristo hamwe n'ugusigwa kutwigisha ibintu byose hamwe n'ibijyanye n'ukuri uko tutazi. Umurongo wa 21 haravugwa Yohana 1:2 umurongo wa 28 nanone bana bato mugume muri we. Hanyuma akavuga muri umurongo wa 15 umurongo w'indwi Yohana 15 umurongo w'indwi akavuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje aguma muri mwebwe. Iryo niryo banga umuntu agumye muri Kristo ijambo ry'Imana riguma muri we, kandi umuntu uwo ijambo ry'Imana ritagumye muri we ntaguma muri Kristo. Kimwe kifatanye n'ikindi kandi ntibishobora gutandukanywa bimwe ku bindi. Yohana 1:2-8 nanone bana bato mugume muri we kugira ngo niyahishurwa tuze dushire ubwoba ntiduteteregwe imbere yiwe ahazozira. turabizi yuko biracyari nk'umugani muri Matayo 25 ku bijanye n'ubukwe, ku mazimano y'ubukwe. Ku murongo w'icumi haravugwa agace ka kabiri ngo maze umuryango urugagwa hanyuma haza bya bipfu. Kuri uwo munsi bizodora ku muryango, kuri uwo munsi bizomaramara bakadodora ntibaronke. Hanyuma ibyanditswe bikavuga ngo babiri bazaba bajyamye ku buriri umwe azotwagwa uwundi areke. Luka 21:34 babiri bazoba bariko barasya hamwe, babiri bazoba bari mu murima, umwe azotwara uwundi arekwe. Mbega azoba ari wewe, mbega azoba ari jewe? Ninde azoshikira umuryango w'imaragarita nk'uwanesheje akinjira mu gisagara ciza c'Imana? Hanyuma muri Yohana 1:2 umurongo wa nyuma haravugwa umurongo wa 29 haravuga ngo ko muzi yuko uwari umugororotsi murazi yuko ukora ibyo kugororoka wese yavyawe nawe. Ukugabitanya bijana no kutuba Imana canke no kugarariza kugarariza ibyagezwe. Kugabitanya kujana no kutuba Imana no guhonyanga ibyagezwe murashobora kubisoma muri Yohana 1:3 umurongo wa 4 hacavuga ngo umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugararije kandi icyaha nico mugararizo. Icyaha nico mugararizo, dutegerezwa gutahura ivyo. Bamwe basaba ikigongwa Imana igihe bigiriye nabi hanyuma bakibaza ngo ni icyaha ico. Ubu twageze aho aho turi imibu tugashaka kumira inzovu. Dutegereza kumenya yuko Imana yashize ibyagezwe mu ijambo ryayo, kandi bice ku cyagezwe niho ushobora gupimira ibyahonyanzwe cyangwa ibitahonyanzwe. Nta byahonyanzwe cyangwa umugararizo uhari utashikanywe n'ibyagezwe guhonyangwa. Nico gituma Kristo nawe yashizwe munsi y'ibyagezwe kugira ngo yikorere igihano ico ibyagezwe byari byaranditse, hanyuma ibice abicemwo abona ugupfa. Yohana 1:3 umurongo wa 4 umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugarariji
kandi icyaha nico mugararizo. J'avais toujours voulu parler de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ndashaka kuvuga muri Tesalonika ba kabiri gice kabiri mpuje n'ibi ku bijanye n'uriya muntu w'umugarariji yikuye ku ijambo ry'Imana agenda mu merekezo yose kivuyemo akuduga hejuru. Birakwiye yuko tumenya yuko dufise igishimitse gifashe mu bugingo bwacu kandi bikaba bishingiye mu ijambo ry'Imana. Ubu rero amajambo ya nyuma yo mu gice cya 5 duhereye ku murongo wa 18, Yohana wa mbere 5:18, turazi yuko umuntu wese abyawe n'Imana adakora ibyaha, ariko umwe yabyagwa n'Imana aramuzigama ne le touche pas. Kandi wa mubi ntamukorako. Amen. Bivyo twovyizera ngo umuntu wese yabyawe n'Imana ngo ntakora icyaha. Icyaha ni umugararizo, ngo ni guhonyanga ibyashinzwe ubizi, ngo ugahonyanga umujuzi ijambo ry'Imana. Nta muntu n'umwe yoba yabyawe n'Imana ahonyanga abibona n'ubushake abizi, agahonyanga icagezwe, agahonyanga ijambo ry'Imana. Ni gute umuntu ashobora gukunda ijambo ry'Imana cyarimwe agakunda Imana hanyuma akarihonyanga ntaryubahe? Ntibishoboka. Nico gituma igihe dusoma ivyanditswe nk'ivyo vya Bibiliya dutegerezwa gusoma imirongo ijanye navyo. Bitari uko twisanga mu mubabaro imbere mu mitima yacu, hanyuma ibitangazwa bitegereza gufasha kugira ngo dusohoke muri uwo mubabaro tuba dufise imbere muri twebwe, tukabona inzira y'Imana yo gucungurwa hamwe n'inzira irimwo inyishu. Yohana 1:3-4 ngo umuntu wese akora icyaha akora iby'umugarariji, kandi icyaha nico mugararizo. Hanyuma muri Yohana 1:5-18 hacavugwa ngo turazi yuko umuntu wese abyawe n'Imana adakora ibyaha. Ibyo byanditswe hano niba ariko nta muntu n'umwe afise ico yokongera ko cenga ngo akore ico cyose. Uwabyawe n'Imana muri we urubuto rw'Imana rumugumamo, kandi urubuto rw'Imana ni ijambo ry'Imana. Niba ijambo ry'Imana rigumye muri twebwe hanyuma tukarizigama mu mitima yacu, aho rero ntidushobora muwo mwanya nyene kuba abantu bahonyanga ijambo twaronse mu mitima yacu. Kuri ibyo kumbure nongere ko umurongo wa mbere, Yohana wa mbere gice 5 umurongo wa mbere, twongere ko ngo uwemera wese yuko Yesu ari Kristo ngo ari umusigwa w'Imana niwe yabyawe n'Imana, kandi umuntu wese akunda uwo muvyeyi akunda n'uwabyawe nawe. Umurongo wa 2, iki nico kitumenyesha yuko dukunda abana b'Imana, nitwakunda Imana tugakora ibyagezwe byayo. Amen. Ndasubiramwo umurongo wa 2, iki nico kitumenyesha yuko dukunda abana b'Imana nitwakunda Imana tugakora ibyagezwe byayo. Hoba byinshi no kuvuga kuri ibi. Urukundo rw'Imana rwuzura imitima yacu rugaragarizwa muri ibi, kandi rushiramwo ibyagezwe byose n'abavugishwa n'Imana. Igihe dukunda Umwami Imana yacu n'imitima yacu yose, tugakunda mugenzi wacu nk'uko twikunda.
nous recevons uko niko duhabwa n'Imana uburenganzira canke tugahabwa ubwishingizi bwo kumenya ijambo ryose hamwe n'ivyashinzwe byose n'ivyabujijwe hama tukabisoza kubwo buntu. Yohana 1:5-19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Turazi yuko turi ab'Imana kandi isi yose iri muri wa mubi. Que cette connaissance divine Ubumenyi bw'Imana nibugume ibihe byose mu mitima yacu ngo turazi yuko turi ab'Imana. la semence de Dieu Urubuto rw'Imana placée, rwashizwe muri twebwe. et je l'ai souvent dit, Nabivuze kenshi, il n'y a pas de naissance. nta kuvuka kubaho hatabaye kubyagwa. Hategerezwa kuba ukuja hamwe, hanyuma uko kuja hamwe bikaba hagati y'ishengero na Kristo Que la kugira ngo urubuto rw'Imana rwisuke, nouvelle vie, kugira ngo ubuzima bushasha bududubize buva mu ishengero. ni les enfants naturels, Yaba abana basanzwe, yaba abana bo mu buryo bw'imwemu, portés par le vent, il doit y avoir une union. ntibigaragazwa n'umuyaga. Hategerezwa kuba hamwe, hategerezwa kuba urukundo, hategerezwa kuba ikintu runaka kugira ngo urubuto rw'Imana rushobore kugaragara. Une relation d'amour entre Dieu et lui. Ubu bufatanye mu rukundo hagati y'Imana n'ishengero, kandi ni mu rukundo rw'Imana niwo dutegerezwa kubyarirwa tukavukira. Imana itugirire ubuntu kugira ngo Une foi tube de manière vraiment irindi rimwe mu buryo bwimbitse et intime. kandi bukomeye dushobore kubibamwo. Une communion d'amour. Bufatanye mu rukundo n'Imana. Si on revenir Ego au amour, tukagaruka ku rukundo rwa mbere, hanyuma umwami par grâce, kubw'ubuntu puisse avoir son chemin. agashobora kugira inzira yiwe hamwe natwe. Prenez courage Musubirane intege ou soyez consolés. canke muhumurizwe, Prenez courage. musubirane intege. Nibyo twasomye, umwami yaranesheje kandi atwitwararika twese. Intsinzi yiwe niyo ntsinzi yacu, kandi ni kubw'ubuntu niho tuzobayo. Que sa parole Ijambo ryiwe na mwemu wiwe accomplir en nous bisoreze muri twebwe ibyo yigeneye gukora. que toute la parole a été révélée, Inyuma y'uko ijambo ryose ryahishuwe, toute la puissance de Dieu ubushobozi bwose bw'Imana butegerezwa guhishurwa, kandi umwami manquera certainement pas de le faire. ntazobura kubikora. Azokwigaragaza, hahimbazwe kandi hashigwe hejuru Soit son merveilleux izina ryiwe ry'ubwiza kandi ryera. Amen, amen. Levons-nous, Turahaguruka chantons, turirimbe indirimbo ngo nk'uko ndi, cela doit être. uko niko bitegereza kumera. Tel que je suis, Nk'uko ndi tel cela doit être. niko bitegerezwa kumera. Ma force, Si inkomezi zanje, mais toi seul. ariko ni we gusa. Ton sang me lave Amaraso yawe des péchés. nyuza ku caha. O mwagazi w'Imana, ndaje, Je viens. ndaje. Crois seulement. Izere gusa, izere gusa, Crois seulement. izere gusa, Seulement. izere gusa. Tout est possible. Byose birashoboka. Crois seulement. O izere gusa, Crois seulement. izere gusa, izere gusa, Crois seulement. izere gusa, izere gusa. Tout est possible. Byose birashoboka. Crois seulement. O izere gusa. Jésus est ici. Yesu ari hano, Jésus est ici. Yesu ari hano. Tout est possible. Byose birashoboka Parce que Jésus. kubera ko Yesu ari hano. Jésus est ici. Yesu ari hano. Jésus est ici. Yesu ari hano. Tout est possible. Byose birashoboka Parce que Jésus kubera ko est ici. Yesu ari hano.
Père Céleste, data uri mu ijuru pour cette heure turagushimira ku bw'ino saha y'ubuntu et pour ce temps. no kubwo kino gihe c'ubuntu. Nous te remercions, Dieu fidèle, turagushimira mana yizigirwa kutwemerera kuba hano kandi ko utuvugisha mu bugwaneza. o mwami turagushimira yuko ijambo ryawe ryadusanze mu buryo bushasha kuno muhingamo. mwami turabizi ko tutarindiriye ubusa, ariko turazi yuko udufise mu kugomba kwawe. nivyo mwami turakurindiriye. mwami tuguhaye ibikora kuri umwe wese, ibishobora kuba mumwe cyangwa uwundi. urazi umubabaro, urazi ibibazo, kandi ushoboye kubihindura. turaguhimbaza, turagusenga kandi duhimbaza izina ryawe ryera rya Yesu. ndagushimira mu buryo budasanzwe kubwa bene data bose n'abashiki banje kubaje bose hano kugira ngo bagire ubufatanye natwe nawe. mwami urakoze n'umutima wacu wose ko utwemereye kuba turi hamwe biciye mu mugozi urukundo rw'Imana. mwami izina ryawe ryo bwiza rihabwe icubahiro. amen, amen.